Rede Tabara. Mumaze iminsi mubona ko Pamela yongeye kugaruka mu gakino, amaze iminsi atembera amwe mu misozi za Minembwe, ndavuga ngaha za Itombwe, hehe mu Nyamurenge, amaze iminsi akora kabisa ama operation. Ni bimwe twababwira. Ubu ninde muntu agiharira ko Rede Tabara atari M23? Ninde muntu yoharira ko Rede Tabara atari RDF? Nta numwe. Mbega bano bantu Rede Tabara hamwe n'aba bagabo baraza gukorana bikunde, biraza kugenda gute? Mbega bose bafise même objectif? La question est là. Ubundi kibazo kiba kiringa gukora ikiroberi c'est beau, kugenda ya mu banyesha makuru mukavuga ati twe twagiye hamwe mukagira nte, it's good, it's good. Mugabo mbega objectif mufise canke intumbero mufise ni imwe? Je nibaza ko intumbero ya Rede Tabara siyo na intumbero ya Rede Tabara n'intumbero ya FNL simwe. Uti gute? Rede Tabara ni Rwanda 100%. Hano hantu muhumve neza. Yes, nkundira kandi ndabaramutse mu mwese mudurikirana abari mu Burundi, hanze y'u Burundi, ni mwaramutse namwiriwe, biravana aho umwe wese naho aherereye. So my name is John Mabo. Hama wotarakanda sabone cyangwa subscribe no bikore kugira ngo ibintu bibandanye bigenda gute neza cyane. Turi ku munsi wa nyuma w'ico bise Dialogue Continental mu Burundi. Iyi ni nama ya 5e edition aho ugwaruka rurenga 1200 rwashoboye kuza ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Tubibutsa neza ko Burundi canke Bujumbura niyo isigaye ari umugwa mukuru wa Afrika. Karatsinda igihugu cy'u Burundi kirongowe na Papa Africa. Murumva neza ko hariko haraba inama idasanzwe no munsi, uno munsi ukaba ari umunsi ugira gatatu bariko baragira icyo bita Dialogue Continental. Yes, murumva neza ko Burundi bwagendewe, murumva neza ko ari evenema yo kuvuga. Uno munsi nyene haraba icyo bise Inkerebutsi Day, aho abaririmbyi baza gusozera ivyo birori, hama abarundi baka aronka umunezero. Abaririmbyi benshi batandukanye baza kuba bahari aho bita kuri Jardin Public. Ukabuso ushora uburi mu diaspora washitse no munsi, karibu cyane kuri Jardin Public usangira umunezero n'abarundi kabisa. Hama ndabutse ko dufise ikinyobwa rukundo tangawizi, ugisanga muri Nat Burundi niho gihingurirwa. Urashobora kutwakura kuri 62 522. Yes, uno munsi nje tugire gute bene data? No munsi nje tuganire ku muhari w'iterabwoba FNL hamwe na Rede Tabara, nibo nje kugira ngo tuganire ko today. Ariko imbere ko ninje mugano nyezera ndagusabe kandi subscribe kugira ngo bigende neza cyane. Ndabutse ko dufise groupe ya WhatsApp, turaza kubaha link kugira ngo mujeyo kugira ngo dusangire amakuru. Nshimira abantu bose babandanya badufata mu mugongo, nshimira abantu bose babandanya bakomanta bavuga ivyumviro byabo. So twagiye no musinda bibutse ko nza gukora, ariko comment nza gukorera ko y'umuntu yakomanse, ndaza kumuha inyishu mu kiganiro imbere kugihe. Yes, twagiye. Muhamaze iminsi mubona amafoto canke amavideo, amasanamu ya FNL, Fox National de Liberation. Iyi FNL abantu benshi babana bavuga ati none ni Gwasa niho yasubiye mu ishamba, bimeze gute? Kubera ko iyi FNL yahoze ari ya Gwasa. Uyu Nzabampema yakoranye urugamba na Gwasa, ariko Nzabampema yarasikuza mu gihugu ahitamo kuguma mu mashamba ya Kongo. Nta kindi ashaka. Les amis, mu buzima dufise ibintu bitandukanye. Hari abantu bakunda icubahiro, bama bumva neza ko ari bo bakeneye kugira nte kuronka ico cubahiro. That is why uzosanga umuntu atarose ibyo akeneye ahitamo kugumuka. Iyi rero FNL na Rede Tabara ati ibintu byabo bimeze gute? Rede Tabara twarabwiye ibyago mu minsi yashize. Rede Tabara twarabwiye ko ari umuhari uri kurafashwa n'igihugu cy'u Rwanda. Rede Tabara kubganje ntibaho. Rede Tabara ni RDF, Rede Tabara ni inkotanyi, ni FPR. Rede Tabara n'u Rwanda muri rusange. Nimwabona Rede Tabara ije mu Burundi, no kuvuga ko n'igisirikare cy'u Rwanda kizoba caje mu Burundi. Reka ndababwire rero,
uyu Perezida Paul Kagame amaze igihe ahigira Burundi, yipfurije main for genocide kuba mu Burundi biranka, ariko mu Rwanda yo burya abantu badukurikirana mukwiye kuza muramenya burya iyo genocide yo mu Rwanda, iyo genocide yo mu Rwanda c'était prévu ko na Buyoya ayipanga, kuko twarabwiye kenshi Hima Tutsi Empire Hima ukuntu yari yubatse, yari Nyerere hama Museveni hama Kagame hama Perezida Buyoya, nibo bashaka gukontorora aka karere, hama ubwoko bw'Abatutu bugacinyizwa bukaba abacakara babo. So iyo ibyo bintu bikunda no kuvuga iki, umuhutu ntiyari kwiga, umuhutu ntabafise uburenganzira bwiwe, umuhutu aba ameze ukuntu kubi cyane. Niyo gituma ubona kugeza n'isaha Perezida Paul Kagame aguma forcinga kugira ngo ryazina umuhutu mu karere ribandanye rigirane riba down. Akaroro ka hafi dusimbire muri Kongo gatoya, imiliyoni zimaze gupfa z'abakongomani zingana gute? Imiliyoni zimaze gupfa mu Burundi zingana gute? Zishwe nande? Na Kagame. Kuva mu 1993 Kagame yabya ko rugwice ngaha mu Burundi. Kagame rero kubona ariko arasponsoriza iyi Rede Tabara, kuko arasponsoriza iyi FNL, nagiye mbona bavuga ngo Rede Tabara na FNL byoba byagize nte gifadikanije mu gukora, namba byagize icyo bita nabo coalition. Reka tugende kuri Rede Tabara. Mu mazimisi mubona ko Pamela yongeye kugaruka mu gakino, amazimisi atembera amwe mu misozi za Minembwe, ndavuga ngaha za Itombwe, hehe mu Nyamurenge, amazimisi akora kabisa ama operation. Ni bimwe twababwira, ubu ninde muntu agiharira ko Rede Tabara atari M23? Ninde muntu yoharira ko Rede Tabara atari RDF? Nta numwe, kubera ko byamaze guhinyuka. Ariko icyo nababwira nuko iyi Rede Tabara, iyi FNL n'abantu bamaze gucafuza u Rwanda, kuko umaze kuba uri umukuru w'igihugu ugasponsoriza ikiroberi gitera ikindi gihugu, ufuma ubikora mu mpisho, ntubikora mu ibanga. Ariko uyu mugabo Perezida Paul Kagame wewe abikora kugira mu ahagaragara. Nico gituma ubona na ba Museveni bamaze kumubwira, aba baruto bamaze kuba nk'abantu ariko baramukwepa, kubera ko babona ko ari umugabo ariko arabasarisha, babona ko ari umugabo wewe akunda maraso cyane. Les amis, uyu mugabo arakunda maraso, ni consommateur de sang, arakunda maraso cyane. Ubundi gukrea Empire Hima, aba bagabo bo bashaka tuba controle bagire nte, ariko Kagame we yabizanye nk'ubugome gose, ubugome kabisa, ubugome. Sinzi impamvu agira ubugome, n'indwara afise imurembeje, nguma numva ngo aja muri koma, ngo akavayo no musakajayo, ngo akavayo baratwara mu Budagi bikanka, bagasubiza Espagne bakagarukana. Namakuru hari avuga ko amaze kuja muri komitiro zingana zose, agenda va. So imyaka iramujanye, abantu yishe baramugaruka tu. Kwisi nta muntu amaraso y'umuntu arahuma cyane. Bo iyi Rede Tabara rero, iyi Rede Tabara Kagame ariko arasponsoriza kugira ngo baze gukora, kandi amakuru haravuga ko bamaze iminsi bagira amanama akomeye cyane, bamaze iminsi bakura inama ngaho muri presidence y'i Kigali yo mu Rwanda. Hariko harakugwa amanama Rede Tabara, harimo Niyombare, abahemu, harimo abantu benshi batandukanye bariko bakora amanama na Rede Tabara. Inyuma y'imisi mikenya rero cyane Rede Tabara yigaragaje, nguyu Aloys Nzabampema nawe arigaragaje, aravuze nti turaje mu Burundi, turagarutse, turaje. Ariko we ntiyavuze ko bari ku marembo, ariko we Rede Tabara yavuze ko bari ku marembo. Impamvu aciyaza tubivuge gute? Reka turabire hamwe iri korana rya FNL na Rede Tabara, mbega rizokunda by'ukuri?
Mbega bano bantu Red Tabara hamwe n'aba bagabo baraza gukorana bikunde, biraza kugenda gute? Mbega bose bafise même objectif? La question est là. Ubundi kibazo kiba kiringa gukora ikiroberi sebo, kugenda ya mu menyesha makuru mukavuga ati twe twagiye hamwe mukagira nte, it's good, it's good. Mugabo mbega objectif mufise canke intumbero mufise ni imwe? Je nibaza ko intumbero ya Red Tabara siyo na intumbero ya Red Tabara n'intumbero ya FNL simwe. Uti gute? Red Tabara ni Rwanda 100%. Hano hantu muhumve neza, Red Tabara ni Rwanda 100%, ariko uyu FNL ni mufatanya bikorwa n'u Rwanda. C'est ça la différence. Urumva? Iyo rero umuntu ari mwenye projet ubundi akaba mufatanya bikorwa, nibaza pourcentage za benefice canke pourcentage z'ibyo wabageze ko, reka nshake mvuge revenu, bitaba ico kintu. Aba bantu ntibashobora no guhuza. Mwibuke ikibiri cyaravutse kije mu migambe myinshi ngo ije kugwanya CNDD-FDD. Byahereye he? Byaheze byose bisambutse. Yari imigambi yishize hamwe kugira ngo ize gukonkira CNDD-FDD. Byarangiye isambutse, sivyo? Aba nabo Red Tabara kubona ari Rwanda 100%, aba bakorera ku nyungu z'u Rwanda. Aba bashobora gufata igihugu habanje guseseka amaraso canke habanje kuba genocide, nyaburya ariyo President Paul Kagame wewe atwipfuriza. Barashobora gushika ku gihugu mugabo habanje kuba genocide, kubera ko Kagame yabishatse mu Burundi amaze kuyigerageza inshuro zirenga 4. Vyanka. Urumva? Genocide y'abanyarwanda niyo genocide yipfuriza abarundi. Iyi rero Red Tabara arashobora kuyikoresha kugira ngo imushikane kuri genocide yamye yipfuriza abarundi. That's the point. Niko bitegerezwa kumera. Imaze kugera ku butegetsi, iyi Red Tabara izoca, nari nabikoze mu kiganiro giheruka, izoca yirita abacika cumu. Abacika cumu n'abantu baba bararokotse genocide, sivyo? Niko Red Tabara izoca igira nti yiyita. So ari hamwe uzosanga my friend nta terambere mu Burundi na rimwe rije, no kunyinyurana, no kwica abantu, no kugira nti copy conforme yibi biriko birabera mu Rwanda. Urabona ko mu Rwanda FPR ivuga ngo n'abacika cumu bakagerageza gufunga, bakagerageza kwica, bakagerageza kugirana. Urumva? Bakshora no bonyene no gukreya meme iyi genocide. Iyi genocide bakayikreya aba bantu ba Red Tabara, ariko bakayegeka kuri CNDD-FDD n'umukuru w'igihugu. Kujya nyene babigerageje mu Rwanda. Ariko bitandukanye na FNL. Sinibaza yuko uyu mugabo imyaka amaze mu ishamba, nubwo yoba byagenze gute kugira ngo sinzi motive zatumye aba umuroberi kugeza n'isaha, sinibaza ko Kagame yo mu manipira, ariko ntavuze ko bidashoboka. Ndiko ngerageza gutanga ubusesanguzi. Sibaza ko FNL yo bikora nkuko Red Tabara bikora, kuko FNL n'umufatanya bikorwa na Red Tabara cyangwa n'umufatanya bikorwa n'u Rwanda. That's why aba bantu badafise intego imwe canke abantu badafise objectif imwe. FNL rero ishobora kugwa mu gatego itezwe na Red Tabara, kandi iyi FNL ishobora kurangiza Red Tabara canke bakarangizanya. Ubundi nagiye mbona ngo ubu bari kumwe ngo ni coalition FNL na Red Tabara, camvuga ati wow, ubundi aba barasambutse, ubundi ni good, ni bon cyane, ni bon, kuko ngaha bamwe bazogambanirwa andi bazicwa, nta numwe azogera kuri objectif y'ivyo bariko barategura. So no kuvuga iki rero, namba aba bantu bariko barishira hamwe, namba aba bantu bariko bagerageza gukora ikiroberi bashize inguvu hamwe, sijya mbere babikoze, ariko nta nambwe nimwe bashobora gutera.
ibi ndabibabwiye kandi ndabibasezeraniye, nta ntambwe n'imwe bano bantu bashobora gutera. Intambwe yonyine bashobora gutera niyo kwiba, niyo kwica abanyamurenge, nta kindi kuko abo mwanya tuvugana ko batanguye kwimanifesta amadrone arabarindiriye. Jendi ngaha amadrone arabarindiriye, kandi systeme y'ibi bintu biriko biraba ni systeme yo kugira ante yo kudusamaza. Bano bantu no kudusamaza, bano bantu nta kintu na kimwe. Ariko amakuru arahari avuga ko hariko haratangwa amafaranga menshi ahabwa bano bagabo, ariko atangwa n'u Rwanda kugira ngo bashobore kuza gukora ubwicanyi ngaha mu Burundi. Amanama arikabera muri presidency y'u Rwanda, kure uko n'ukuri kabisa. Amanama ariko aragenda, mugabo amakuru ahari avuga ko ayo manama yoba yahagaze kubera ko President Paul Kagame ibyo bimeze nabi. President Paul Kagame uyu mwanya gwariye hehe mu Budaki, bavuga ko ari muri koma akajayo kongera akajayo. Havugwa neza ko yaba yaratwaye n'abagenerali yibaza ko mukubita kudeta, aratwara abaministre bo bamwegereye. No kuvuga uyu unya nta muntu numwe abayizera, fundi se no muntu kubera iki mutamuhirika ndababaza. Ariko imbere ko sozera hari umuntu yavuze ngo abantu barenga miliyoni 2 bamaze guhunga ngo ubwicanyi bwa CNDD-FDD. Agomba ndakwishure utawimenya sindakuvuga izina, ngo namwe nimwe musigaye ngaho mujya imisigazwa y'abadede. Reka ndakubaze my friend, hako no hunga kugira nze kuhemukira bene wacu nofuma njya iyo misigazwa? Ico ni cambere. Mbega wewe byagenze gute kugira ngo nawe iyo misigazwa uyigeko? Kubera ko utagumye mu gihugu kugira ngo uyigeko? Abahunze canka bagiye barashobora kuba batabonye intambara, ibyo ndavyemera. Abahunze bashobora kuba ari mibiri, munyumve neza. Bamwe bashobora kuba batabonye intambara, abandi bashobora kuba arabaharanira ubutegetsi. Sinumva rero uwo yahunze adaharanira ubutegetsi impamvu ariko aragorirwa mu makambi. Abarundi bameze neza, hari amahoro, turiko turakora, sivyo? Bahunze igihuha. Ndabisubiyemo my friend, meshereza izo miliyoni uvuga zirashobora kuri miliyoni zitahunze inzara canke zitahunze iki, zishobora kuba zarahunze ibihuha, kuko nzi neza naho bahungiye ntibameze neza, kuko niyo nzara ibo barahunze iriyo. Ubunya nta kintu na kimwe wovuga ngo wokwagiriza igihugu ndagihunze, nta kintu na kimwe pour moment, kubera ko motive yo guhunga igihugu ya kera ni y'ubu sico kimwe. Kubera ko kera waratanguza ikiroberi kugeza n'ahabene igihugu aribo bakunyegeza. Ubu sinibaza ko ari umwene igihugu yona kunyegeza. Urumva abarundi baramaze gutahura ibyo bakeneye n'ibyo bashaka. Nabo bahunze sinibaza ko kandi umuvyeyi hama hari hingumu my friend, no mu rugo rwawe nabo muvukana nzi neza ko hari abagumuka. Rero nta muvyeyi agira abana b'intore gusa, hari abamwe abasanzi n'abagumuka, urumva? Ariko bose baguma bitwa abana b'umuvyeyi. Rero nazo ko ndakwishuye, nta muntu izo miliyoni 2 zahunze ntizahunze ubwicanyi my friend, kuko nico gihugu murimo c'imahama. Bakarasira birirwa barapfa, abandi birirwa ko mutaragihunga. Nta bwicanyi burimo, nta bwicanyi burimo. Muzoze mugira izindi motive, muzoze mugira izindi motive, apana kuvuga ngo ubwicanyi ubu ubwicanyi buherezamye. Ubwicanyi busumba buriko burakorerwa muri Kongo n'ubu. Ndazi kufana iyo M23. Ubwicanyi birirwa barakora, abakongo nirwo baricwa. Nibyo ukunda? Yes, nuko reka ndabasezere les amis, nizere ko mumeze neza. Mukande s'abonner na subscribe.